Yesu ashimwe. Yesu ashimwe kandi. Imana irantera iteka muri kino gitondo cy'umunsi kugira ngo abari jewe dusangire ijambo rikuru ry'ubutumwa bwiza. Ni ukuvuga inkuru nziza iva mu ijambo rya Kristo Yesu no mu majambo yavuze. Jewe mpagaze imbere yanyu nitwa Imana Janvier. Ukwezi kwa mbere nkaba ndi umukristo wa hano, nkaba nkora mu gisata cy'uburongozi bw'ishengero n'ibindi bisata nko mu bakenyezi, abapfakazi n'amasengesho. Ijambo Imana yashize ku mutima wanje, nararondeye ijambo rigufi ndaribura, mugabo w'icumviro ni kigufi. Ni icumviro kivuga kureka Imana. Nari kongera ko vyinshi, mugabo turi muri iri jambo riturongora muri uwo mwaka aha mu ishengero, nasanze nogita ijambo riri mu Bitesalonika 2, igice cya 2 cya Bitesalonika mu gice cya 2 ku murongo wa 3 havuga kureka Imana n'ikimenyetso cyo gusigara ku munsi w'umwami Yesu. Kureka Imana ikimenyetso cyo gusigara ku munsi w'umwami Yesu. N'amajambo arimo amajambo ashika 3 canke 4 Imana ishoboje twayahambya atabuze ico yosiga atubwiye. Ikintu ca mbere cyo kirimo n'umunsi w'umwami Yesu, kuko ijambo nkuko riko riravuga riturongora muri umwaka rivuga ngo mwabe mugavye kuko mutazi umunsi umwami wacu azozako. Reka hajya tubasubirize ko mutazi umunsi w'umwami Yesu aho uzozirako, aho uzoshikira. Muri aya majambo harimo inkuru nziza. Harimo inkuru nziza itwereka yuko Imana ari Imana nziza idukunda. Imana ari urukundo. Idukunda itagomba ko ukuza kwa Kristo Yesu, ugutanga kwayo umwana wayo Kristo Yesu atari ivyo kuduha gusa kuronka agakiza maze tukabaho uko nyene. Uwo mugambi w'Imana wabari mutoya cyane. Nkuko ijambo ry'Imana rivuga ngo integuro ndabafitiye, imigambi ndabafitiye, amaproje ndabafitiye, n'amaproje manini cyane. Muri ayo impera n'imperuka yayo nuko twobana n'Imana ibe bidashira. Mugabo tukiri muri iyi si birakenera yuko umunsi umwami Yesu ushika, umunsi uko Yesu aza kudutora nk'ishengero akadutwara. Niho rero aya majambo acaza kuronka ikibanza, akavuga yuko kureka Imana bigushitseko ugira amakenga, kuko Yesu azoza kudushitsako uwo mugambi wiwe, azoja kudushitsako izo nteguro ziwe, kandi azohera azoza kudutora. Ukareka Imana, ijambo ry'Imana ni ryiza. Imana ntiza itatumenyesheje, kuko ni kwivuga ngo ntacizokora itatwibira akabanga, iratwibira akabanga iti ivyo bizoshika. Mugabo bitarashika bamaso
ubibonye usubire ugaruke witegure kugira nje ntuzuhushe ube mu bazosigara. Dusomere ya majambo tubona mu Bitesalonika, igice cya kabiri cya Bitesalonika, igice cya kabiri. Turahera ku murongo wa mbere aho dusoma tuti, turabinginga bene data kubwo kuzoza ku mwami wacu Yesu Kristo no kuzokoranirizwa kuri we kwacu, ntimushoke munyiganyiga ngo mugwe igihumura canke muhagarike imitima, naho mwoba mubitewe n'impwemu canke n'ijambo canke n'icete kimeze nk'ikivuye kuri twebwe kivuga yuko umunsi w'umwami wacu uhejeje gushika. Gatatu, ntihagagire umuntu abahenda mu buryo na bumwe, kuko uyo munsi utazoza kwakureka Imana kutabanje kuboneka, kandi wa muntu w'umugarariji atarahishurwa niwe mwana wo kuranduka. Imana ishimwe cyane ku bw'aya majambo. Tuguma tugaruka kuri iri jambo, abaririmbyi mwumvise baririmba kuri ayo majambo bose, kandi niko n'uwavuze ijambo ryo gusenga nawe nyene nk'uko ahavuga ati ntitugire ubwoba, kuko ibidutera ubwoba ntivyobura. Ibidutera ubwoba ntivyobura. Wo nakwiyumvira iby'ubuzima uri kuracamo, ukiyumvira ko n'umunsi uri hafi gushika, ukagira ubwoba uti umunsi nzova ndawuhusha, kuko ntariko ndaja mu bihimbara Imana. Mugabo Paulo yandika ano majambo, yandika Bitesalonika, aratubwira ati ntimugire ubwoba. Nimba ayo majambo tuyababwiye imbere y'igihe bitarashika, mugabo umunsi nizaba izoshikira ko ntituwuzi. Ntimugire ubwoba n'uwoza ababwira ati uwo munsi wavushika ku mugoroba. Mwibuke iki jambo ry'Imana rivuga ngo umunsi n'isaha ntawuzi. Ntawe ushobora kubabwira ati akanya naka aye, maze ijambo benshi bakunda kuvuga ati menye umunsi niho nzoca nitegura kugira ngo Yesu simushe ukuza kwiwe. Ivyo ntubikore gutyo, nube muri ico cyumviro, kuko ntawe uzokubwira umunsi n'isaha ngo bikunde uve muri ubwo bwoba. Paulo yababwira ati ntimugire ubwoba, kuko hari ibimenyetso. Ibimenyetso rero, iyo ijambo ry'Imana ariko ravuga ikindi gihe ugasoma amajambo y'Imana, hari ibimenyetso usanga mu biboneka. Usanga mu biboneka aho ijambo ry'Imana rishobora kuvuga ngo hazoba uguhinda, ukujugumira kw'isi, isi kanyiganyizwa, hakaba intambara. Ivyo byose ukabibona, hakaba inzara, hakaba amapfa, nk'uko uyu munsi hari ibintu by'ubukene biriko biratera. Ivyo byose bikaba ibiboneshwa amaso mu biriho kuri iyi si. Mugabo hari ikimenyetso kidasanzwe Paulo abwira Bitesalonika ati ukabibona uzumenye ko Yesu agombaze ukureka Imana. Imana dufashe cyane. Ukureka Imana ukabibona uzugira ubwoba. Ukabibona wewe va mu bareka Imana, ugaruka ahubwo uyirondere kugira ngo umunsi ntushike giturumuka, ngo kuko kizoba ari ikimenyetso. Niko navuga rero, aho ibimenyetso bibonekera, iki ni ikimenyetso kibonekera ku bantu muri rusangi. Imana dufashe cyane no kuba Kristo, ico kimenyetso kikaboneka, bakareka Imana. Izayi nakupa pole sana. Ngo abagabo bari mu kanya tuva dukorana, hari abagabo bashika 500, ariko aho tuza gukoranira uza gusanga turi abagabo 15. Mvuze kureka Imana, wavuga ngo nukureka kuza gusenga. Oya, sukureka kuza gusenga gusa. Ejo twari mu miga twiga ijambo ry'Imana, birabishika sinze kubera habaye akantu kamfatiriye
mugabo si iminsi yose. Mugabo wewe ufatirwa iminsi yose, ni kibi kimenyetso kikubwira kiti ntuza gusoma ijambo ry'Imana, ntuza kumva ijambo ry'Imana. Ijambo twumvise kwa Mungu ryabaye ijambo ridukarira cyane, ritubwira riti Yesu arahishura urupfu rwiwe mu kuvuga ko kurya ku mubiri wiwe no kunywa ku maraso yiwe arivyo bitanga ubugingo, arivyo bikiza. Ijambo ry'Imana ico gihe ryaratweretse yuko hariho icagezwe Yesu yasize cyo kwibuka ku munsi rimwe mu ndwi, ariko kuza kwibuka ngo bikwibutse ico Yesu yakoze bikakunanira. Yesu ariko aravuga aya majambo y'urupfu rwiwe biciye mu kurya umubiri wiwe no kunywa amaraso yiwe. Ijambo ry'Imana rimbwira ngo maze ngo bavyumvise baravuga ngo iryo jambo rirakomeye. Ninde yurya umubiri wa Kristo Yesu, umubiri wiwe anye n'amaraso yiwe, ivyo bintu nibiki? Ijambo ry'Imana rivuga ngo abigishwa bose baca batangura kumuvako, baramuheba, baramureka. Imana idufashe cyane. Yesu arabaza intumwa 12 ati mweho none bimeze gute? Nabo mugomba mugende. Baramubwira bati twokuva ko tukaja hehe? Uyu munsi cyo kimenyetso kiriko kiradushikako tutabizi. Ntitwave tugira ngo kureka Imana ngo nukubivamo gose. Oya. Uri kurasoma mucete cha kabiri cha Timotheo mu gice cha 3 nitwasoma. Ndashaka kubabwira kimwe mu kimenyetso cy'abaretse Imana hagati y'ibindi byinshi uza kuhasanga uri kurahasoma. Icyete cya kabiri cha Timotheo igice cha 3 uza kuhasanga harimo aho ijambo ry'Imana rivuga ngo baboneka nk'abubaha Imana ariko kandi bahakana ubushobozi bwayo. Ni kuvuga bakaza mu ishengero, muri quartier Yesu ashimwe, hano Yesu ashimwe, mwene data, tukakora byiza, tukaririmba, tukaza mu masengesho, tugakora byose, bikaboneka hanze yuko twubaha Imana. Aha rero kubaha Imana ibi bivugwa si hanze y'ishengero, nabari mu ishengero baboneka ko bubaha Imana. Ugasanga iyo tugenda twiyubara sawa, mugabo muri twebwe ari bindi, muri twebwe duhakana Imana. Ico ni kumwe mu kimenyetso rero cy'abo bantu. Ngoma mvuga rero nti kureka Imana ni jambo tugiye kumara iminsi twiga ngaha kuva kwa 4 uza mbatumirire muzoze twiga iryo jambo turisangiye. Nzogerageza kurondera kandi Imana izonshoboza kuronka ivyo nobwira ishengero kuko biruzuye. Muganda kubwire iri jambo rero nashize ku ndanzi y'ijambo ry'Imana yuko icari kimenyetso cy'abazosigara. Burya abazosigara Yesu aje gutora, mbere biranavugwa aje gutora ishengero, iri rivugwa mu bari mu ishengero ko hariho abazosigara. Imana idufashe cyane. Muri twebwe hariho abazosigara. Ejo ariko arabaza, twari dufite ikigwa cya mpwemu yera, murantunga niba yaje hano, arabaza asa n'ubu sinzi ko yatari yabitahuye neza ngo iyo ubatijwe ngo niwe ucuronka mpwemu yera n'ibindi. Umugabo urashobora kubatizwa nta mpwemu yera ntuyironke kuko ubatijwe utizeye Yesu, wiganya abandi.
nico gituma mu ishengero hariho uruvange uko biri kose. Hariho uruvange ari mu ishengero, Yesu aje gutora ishengero, batazomenya ko Yesu yaje. Ntibazobimenya ko Yesu yaje. Paulo abwira abikorinto, reka aho tuwasome igice ca 15, igice ca mbere c'abikorinto. Kuva ku murongo wa 50 dushitse ku murongo wa 52. Mugabo sugucurura canke hari byari bicuramye, nukugomba kwanje duhere ku murongo wa 51 duce tugaruka kuri 50 tumanuka. 51 havuga ngo ndababarira akabanga. Yesu ashimwe. Hari hakabanga, hari ibanga riri muri ibi. Hari ibanga riri mu kuntu Yesu azoza. Harimo ibinyegezwa utegereye cyane ngo winjiremo, udashobora gutahura, ugira ngo uri kurinjira mu ishengero, maze Yesu aje gutora ishengero nawe ukazoburimo. Hari hakabanga. Hari hakabanga cyamuca wa muririmbyi. 50. Ngo ariko bene data, ico mvuga ni iki? Yuko abinyama n'amaraso badashobora kuragwa ubwami bw'Imana, kandi bibora bitaragwa ibitabora. Ndababarira akabanga. Ntituzosinzira twese, ariko twese tuzohindurwa mu kanya gato, mu kanya nk'ako gukubita ingohe, aho inzamba y'iherezo izovugira. Kuko inzamba izovuga, abapfuye bakazurwa batagishobora kubura, natwe tuzohindurwa. Imana ishimwe cyane. Uri kwasoma mu Bitesalonika haravuga muri ako kabanga nyene yuko ngo inzambi izovuga, Yesu amanutse n'ijwi rinini ngo abapfuye bazobanza kubyumva. Nigitangaza nibanga ridasanzwe ukuntu abapfuye bobanza kuvyumva, natwe turi bazima ntituvyumve, abazoba bakiriho. Ngo hanyuma ngo abazoba bakiriho bahindugwe twese tuce dusanganira Yesu mu kirere. Ndiko ndahasoma aho ijambo ry'Imana rivuga ngo abo umubiri n'inyama usanzwe mu mubiri wacu batazokumva ibi bintu. Nukuvuga abakristo b'umubiri batigeze bakizwa. Abakristo baboneka gusa ko bubaha Imana kandi atari ivyo, baza mu ishengero uko nyene baboneka bigana abandi. Ijambo ry'Imana riko ravuga ati hari akabanga. Nasanze ukukumva ijwi, ukuguhindurwa, uko Yesu yabiteguye bizokogwa, ni ibintu byanditse mu mubiri yacu. Tumaze kwakira Yesu vy'ukuri, tumaze kwizera tukakira Yesu vy'ukuri, hanyuma tugakora tukagenda nkuko ibigomba Imana igomba, nkuko Yesu abitubwira. Hari ikice ciyandika mu buryo bw'ukuntu Yesu azoza. Hari ikice ciyandika. Inzambi ivuze umubiri uzoca uvyumva, abakiri bazima uhindugwe, abapfuye umubiri ucugira gutya uti ndavuyeyo numvise akabanga. Hari akaga rero. Hari akaga. Iri jambo ni iry'ukuri. Hari abakristo bazosigara kandi hazoba ingorane. Hazoba ingorane kuko hari abana bazosigara ari imfuvyi kuko bataduze abavyeyi baduze. Hari abavyeyi bazosigara bararira abana babo bagiye kuko batagiye, bagasigara barangirisha bati za WhatsApp ziko zirakora ngo turangire. Mugabo haraho uzorangisha amagrupe yose yafuditse kuko abo bantu bazo batakiri muri iyi si badugije mu ijuru.
sinzi ahantu uzoburi, sinzi ko uzoburi kwaja mu Gisagara muri yasi Yesu aje, mugabo hari akaga. Umushoferi azoba gutwaye akaba azoba uza kuduzwa mu ijuru, nakupa pole kuko hazoba accident, hazoba isanganya. Kandi si hiyasi imwe, abatwara amahiyasi maze kubona yuko harimo abakijijwe, abatwara amakwasiteri harimo abakijijwe. Hari amasanganya azoba, nico gituma tuvyutse tugiye mu mahiyasi tufashe ingendo, tugende twisuzumye mbega Yesu yoza iyo ntwara nogenda canke haraza kubisanganya nanje ngende mu bandi. Imana dufashe cyane. Hari igihe uzora ateye ibakwe yuko ugendera mu ndege, hari indege zitwarwa n'abakijijwe. Akaga rero nuko haba hariho urutwaye indege uwo bita umupilote, hakaba n'umukopilote, ni kuvuga umufasha wiwe. Abo oye urashobora kuzosanga indege urimo nabo bakijijwe baza kugenda. Bizogenda gute wowe usigaye ko uzohava usigara? Uwo urashobora gusigara mwene data. Ijambo narifise umunsi ni ijambo ryo kubwira ati ntuzu usigara, kuko urashobora kuba imfuvyi cyangwa ugasigara n'ibikomere byinshi Imana yakurinze. Matayo 24 25 umurongo wa mbere. Dusoma 24 41. Matayo 25 ku murongo wa mbere havuga ngo ico gihe ubwami bwo mu ijuru buzosa n'inkumi 10 zijanye amatara yazo zija gusanganira umukwe. 5 muri bo bari bijuju kandi 5 bari abanyabwenge. Indwi 6 mu gicugu humvikana urwamo ngo nguyu umukwe nimusohoke mu musanganira. Indwi buno za nkumi zose zirazanzamuka zitunganya amatara yazo. Vya bijuju bibwira abanyabwenge biti nimuduhe se ku mavuta yanyu kuko amatara yacu ariko arazima. 9 ariko abanyabwenge barabishura bati kumbure ntiyo dukwira twese, ivyiza nimuje kubadandaza mwigurire. Bakigiye kugura umukwe arashika abiteguye, binjirana nawe mu bukwe, urugi rurugarwa. Imana idufasha cyane. Izi nkumi 5 zasavye abagenzi bazo bati duye kuri muhemu yera, duye kuri kakabanga baragategura kugira uzobe murabitegura. Abariko baraza kumva ijambo ry'Imana iminsi yose kwa kane no kwa gatandatu nukurinda bakeje, kuko uburi kurajya umutsima uva mu ijuru. Uburi kurajya umutsima uva mu ijuru ugukomeza. Umukozi w'Imana yaje aravuga ngo mbega umuntu uzura muhemu yera gute? Ati kuko kuzura muhemu yera, umuntu uziye muhemu yera hari ibikorwa bimuranga. Usanga afise ishaka, usanga afise umwete, usanga ababwababwa ahantu hose ashitse afise ikintu ashobora kuvuga.
kuzura mfashe nivo ya mpwemu yera ko araha mu mutima kuzura iraduga n'umutima ukuzura ukumva umutima uruzuye atakindi kirimo uretse iby'ijambo ry'Imana. Amavuta abafise amavuta yuzuye ico gihe bazokumva umukwe ashitse. Mugango hariho batanu bazovuga bazovyibuka uwo umwanya uzoba waheze. Nturindire ku mwanya uhera. Matayo 24:41 ahanyene. Aya majambo sayi wanje na Imana. Ico gihe abagabo babiri bazoba mu murima, umwe azojanwa uwundi arekwe. Abagore babiri bazoba bariko barasera hamwe ku rusyo, umwe azojanwa uwundi arekwe. Imana idufashe cyane. Ati nuko mwari mugavye. Ndarangije aya majambo yotwigisha ni menshi cyane. Ni gute wo kwikinga iki kimenyetso naho ubona gatoya gatanguye kuza ukakavamo ukitegura ukuzuza amatara yawe kugira ngo Yesu aje ntuzuhushe umunsi. Ni gute wo bikora? Uzobimenyera kuki? Iki ni cigwa tugiye kumara iminsi twiga, ndagutumye uzoze tucige. Burya Imana nta kindi igomba yuko mu byo yaduteguriye byose atane kimwe duhusha. Ntuzuhushe uwo munsi. Kuko nkuko ijambo ry'Imana turyumvise, hari abazohusha uwo munsi nta kabuza. Kuko Imana ntiyihenda. Ivuze babiri, kumwe azogenda undi agasigara. Bisigura ngo abazi biraro binyaruka bagashira mu vy'ijana, abantu 50% nukuvuga ngaha duciye hagati. Hajya hariho ufise kamera aba bazosigara aba bagende. Mugabo mushatse twohindura ikibanza tukaza ngaha ko bazogenda abazosigara tukavayo. Imana idufashe cyane. Si ibintu byo kubesha, hariho abazosigara n'ijambo ry'Imana. Imana igomba yuko ibi tubimenya ngo tugabe, tube maso, duhindura ikibanza hakiri kare. Ntituzohengere ijwi ryumvikanye tukagira ngo ico gihe tuzoje tuja kugura amavuta ntibizoba bigikunda. Kuko ibi bibuzo muri ijambo byo biroroshe. Inkumi 5 zagiye kurondera amavuta, mugabo aho ijambo ry'Imana ariko ravuga bitandukaniye nuko hariho akabanga. Ako kabanga kariho nuko irijwi ababumvise kuri twege ntituzoryumva ukundi. Keretse niba waratoranijwe ntuzokumva ijwi maze uhindugwe ucu dugu usanganire Kristo Yesu mu kirere. Imana irashaka yuko uzosanganira Yesu mu kirere. Niho kwisuzuma, ngomba ko twisuzuma duce bugufi turabe imitima yacu, tuvugana n'imitima yacu, wiyumvire nimba atakimenyetso cyo kureka Imana kimaze kugushika kutanguye kubona. Maze ugasanga hari n'akamenyetso na gatoya. Umuti si wundi, hari ibikorwa wokora, hari ivyo wokora. Mugabo icambere coco nuko dusenga kuva muri umwanya, kuva kuri umunota, tugasenga tukagusengera, nawe ukisengera, tukisengera twese kugira ngo tuve muri iyo ngene y'ibimenyetso bya biri kuri twebwe byo kureka Imana, kugira ngo tuzobone Kristo Yesu tumusanganire. Duce bugufi rero mutandaba mwese yiraba. Ndifuza ko tunamika amaso n'uburyo bwo kwiraba wenyene mu mutima wawe, wisuzuma, wibaza uti mbega nta kimenyetso mfise cyo kureka Imana kuri jewe cyo bagihari. Maze ugasanga ugifise uvuga uti Kristo Yesu ndateye intambwe kugira ngo iki kimenyetso ntigikure, ahubwo kiveho kugira ngo nze numve kuza kwawe. Ugasanga bimeze uko utera intambwe uze dusenga Imana.
ugasanga hari akamenyetso na gatoya ko kureka Imana, haguruka aho uri dusenga Imana. Ubandanye usuzuma ubuzima bwawe, urako atakamenyetso cyo kureka Imana ufise kiriko kiragukabakaba, ugasanga ugifise, uhaguruke dusenga Imana. Uhaguruka aho uri dusenga Imana. Ukumva ari na gatoya ko kureka Imana, navuze ikimenyetso kimwe gusa, hariyo bindi byinshi tuzovugana, mugabo kimwe coco nuko uboneka nk'uwubaha Imana, uboneka nk'umuntu w'Imana, mugabo ibikorwa byawe bihakana ubushobozi bw'Imana, ukaba wumva biruko hari nakamufise, uvyaguruke dusenga Imana. Uwo maze kuvyaguruka ndagusabe uteye intambwe.